na mama. Yes, nkuko mko muravyumva canke muko muravyibonera kano karere si dutanguranye canke ino short video igaragaza ibisasu uriko biraca mu kirere aha ni Nyiragongo hariya mu burasirazuba bwa Kongo neza na neza haraye hari imigwano idasanzwe ngo vyatanguye humvikana amasasu mato mato birangira hagiyemwo ibisasu binini none bwije buraca nano manga turiko turakora kino kiganiro ntivyoroshe mu marembo ya Goma aha ngo bariko baragerageza abanze barabe ikirere ca Goma uko cifashe kugira ngo barabe ko botangura gukoresha ya madrone n'ibindi bisasu vyo mu kirere barabe ngo bwirinzi ngo bwifashe gute ku ruhande rwa AFC M23 birashoboka ko dushobora kurara canke tugaheza uno munsi wa mbere igenekerezo gicenda ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 Goma bayinjiyemo neza na neza naho hari amakuru tutararonkera ivyemezo ko wazarendo bari igoma naho bataratangura gukora operation nyezina uko niko biri turarabira hamwe kandi aba mama b'abakongomani siniko ndatandukanya ngo abanyamurenge n'abaki ariko ndavuze kuri no ruhande n'abakongomani babare muri diaspora eka n'abari mu bihugu bigenda bitandukanye barungitse ivyo bise 10 million messages to Paul Kagame bakoze ikintu citwa ngo message zingana ni miliyoni 10 ngo zigenewe Paul Kagame aha bakaba bagiye baratanga ubutumwa bugenda butandukanye bose bafise ivyapa vyanditse stop killings ngo hagarika kwica mu burasirazuba bwa Kongo n'ibindi vyinshi muraza kugenda muravyiyumvira kabiri kuri gatanu ibi vyakozwe ku munsi wejo igenekerezo ry'umunani aho hariro 8 Mars uzuyu mwaka turimwo uno munsi tariki 9 abanyamurenge nabo baca barakenyura bari mu gihugu ca Kenya nkuko bisanzwe nabo baca bakora ngo ivyo bise marche canke ngo urugendo ngo rugaragaza akababaro ngo kungene ngo abagore b'abanyamurenge ngo bariko barakorerwa ubwicanyi n'amabi agenda atandukanye hariya mu burasirazuba bwa Kongo aho mbobe mbere baciye bavuga ati ngo mu 2016 ntibanagiye nakure bavuze mu 2016 ngo niho leta ya Kongo ngo yahaye ngo bamwe mu bundi bwoko umva batarabanyamurenge bisigura bashiye ababango bangu n'abandi benshi ariko nirinde kudondagura ubwoko kugira ntibace bavuga ubwo bwo kuvuga barabuhaye ibigwanisho no nakarorero gusa ndaguhaye kugira wewe uri kurakurikira Fleury Patriote utahure neza ko bavuze ko bahawe ubundi bwoko butari ubw'abanyamurenge ariko bwahawe ngo imbunda niko bavuze ariko bisigura ibigwanisho ndibatse ko tugitahura ngo bahawe ibigwanisho kugira ngo bazoshobore ngo kugirira nabi ngo ubwoko bw'abanyamurenge murumva ko bakoze ikintu ca dépôt de mesure bakoze ikintu cyo gushaka gusubiza abo bandi ba mama bari muri diaspora no mu yindi mihinga itandukanye barungikiye ubutumwa Paul Kagame rero yabaye message yo gusubiza abo hanyuma turarabira hamwe kandi ibijanye n'ibinyene uko baragenda birakwiragizwa kandi irubaya haraye hapfiriye abantu bagera ku 10 n'umwe ku munsi w'egenekerezo ry'umunani niyo makuru yaraye amakuru yiriwe nuko hari abandi bari mu bitaro kumvuza ukuvugwa no gukurikiranwa aha ni mu gihe muri site minier y'irubaya hanyengeterewe n'amazi kuko iyi imvura iguye ntivyoroha hanyuma ibinogo biruzura birategwa ibindi bibahenukako haba ugutakaza ubuzima sur place abantu 11 ni rubaya aya n'ayandi makuru mwidonido ni nyuma ya kano karuhuko ikaze bakunzi ba Fleury Podcast TV ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bivanye umwe wese aho aherereye ndibaza ko muguwe neza mu miryango yanyu ico ndabipfuriza ni amagara meza amafaranga ubumwe n'iterambere mu mitima eka no mu miryango yacu reka rero tuje mwidonido duhere amakuru yacu n'ubusesanguzi neza na neza muri Nord Kivu muri village yitwa Buhama muri groupement ya Kibati muri territoire ya Nyiragongo muri territoire ya Nyiragongo hari amasasu menshi ariko arumvikana ko twebabwiye mu ncamake dutangura kino kiganiro muri Nyiragongo hari imigwano idasanzwe mbere aho benshi bako baribaza babirabira kure biyumvira ko wazarendo FRDC bamaze gushika
mu muji canke mu buri mumwe mu buce bwa hariya Igoma neza na neza. Ariko imbere ko tuza kuri iyo mirongo y'urugamba reka tubanze tubamenyeshe ko umwe mu basirikare yarashe umukomanda wiwe icatumye amurasa ntituramenya neza kuko amakuru dufise ntituramenya neza ko yamurasha bikeneye yamurasha abi yabiteguye kugushaka kugira mwice canke ari urusasu rwa mwiyasa. Ariko ico biriko uko biri kose amakuru dufise uyo mugabo yarashe komanda wiwe n'umugabo yitwa Kisubizo Petro ni Kisubizo Petro akaba yarashe umukomanda wiwe azi kwizina rya Tumsifu. Uwo Tumsifu rero akaba bace banyaruka imbwebwe za Sarambwe AFC M23 ziramusimbana ku moto twihojeje vya bintu vy'ibinyoma bama batwereka ngo basama ambulance n'ibindi bigenda bitandukanye ngo barashitse za Goma canke za Nyiragongo ngo barahateza imbere n'ibindi vyinshi yatwawe ku moto. Amakuru dufise ntituramenya neza na neza ko vyarangiye yitavye Imana canke yakiriwe nkuko yajanywe kuri bimwe mu bitaro vy'Indosho ahantu hitwa Ndosho ni bitaro canke structure medicale yitwa izwi nka CBCA Ndosho niho uyo mukomanda wa AFC M23 yaciye ajanwa ubutaraririye kugira arabe ko yovugwa. Amakuru akurikira nimba yitavye Imana canke akiri muzima nitwaronka amakuru abandanya canke aza yunganira kurano turaza kugaruka twongere tubi bamenyeshe. Aho ni ruhande y'umusirikare yitwa Kisubizo Petro arasa komanda wiwe Tumsifu. Impamvu ntituramenya yamurashe karo gushaka canke bashwanye canke babapfuye ikindi ukutumvikana canke izindi mvururu, ariko amakuru ariko aravugwa canke amakuru dufise muri no mwanya nayo. Tukiri nyene Nyiragongo niho haraye imigwano hongera hazinduka iyindi migwano idasanzwe imigwano igaragaza ko neza Wazalendo FRDC bari determine kuza gukombora umuji utari muto, umuji wa Goma, umuji uraje ishinga cyane abarundi abakongomani abanyarwanda basanzwe batayoboka ubuyobozi bwa Paul Kagame canke abanyarwanda bafise umutima baniyumvamwo ko ino ntambara yo hagarara bakarangiriza ngaho. Uho nuko vyifashe rero hariya muri Nyiragongo hari bisasu vyinshi biriko birakoreshwa ibibunda biremereye eka turaza kubandanya tubegeraniriza amakuru ya hariya Nyiragongo ko baba bashitse Goma canke ko byo baba barangiye baba neutralize canke imigwano yabandanije canke yahagaze. Iruhande y'aya makuru ari Nyiragongo hari amakuru rero agaragaza umubabaro w'abadamu b'abakongomani muri rusangi bari muri diaspora n'abakongomani bari muri diaspora aho bagiye hamwe bashoboye kuja hamwe abandi baregeraneza mu duce basanzwe barimwo batanga ubutumwa kwa Paul Kagame n'abasanzwe bamuyoboka ngo bahagarike kuyica abakongomani burasirazuba bwa Kongo. Reka dukurikire umwe muri abo badamu ko twafata ama interview yabo cyangwa video twabo turiko sirikira canke twashoboye kuronka ngo twose tubashiriremwo kubera wa mwanya w'ikiganiro utodukundira twosanga turiko turawurenga. Reka dufate imwe muri ayo mareresi tubashiriremwo muvyiyumvire wenyine avyiyuvigira hanyuma tugaruke tubandanye nibikurikira. My name is Deborah Kayembe. On this International Women's Day, I am joining the global protest in favor of women of Congo. We are sending 10 million messages to Paul Kagame. Mr. Kagame, the women and children of Congo have suffered enough. We are calling you to take your puppet from the M23 militia out of our country. Mr. Kagame, we are not begging, we are not imploring, we are asking you now. Leave our nation alone. Leave our people alone. We have suffered enough. The worst atrocity has happened under your leadership of the M23 in Eastern Congo. Today, with all women around the world, we come with one voice. We want peace. Stop the raid. Leave our country alone. Thank you. Yes, ndibaza ko mwejeje kuvyiyumvira ubwo ni bwa butumwa bwegeranirijwe hamwe nabo bagore bari muri diaspora babwise 10 millions message to Paul
Kagame uko niko biri murumva ko ibintu biko birafata iyindi ntumbero kandi murabona ko hadagisemerera abagabo gusa canke imisore murabona ko n'abagore bahagurutse ariko ntivyahereye aho nkuko Paul Kagame RDF inkotanyi basanzwe bakina imikino yo kwisubiriza nabo bace bategura abanyamurenge bari mu gihugu ca Kenya nabo bazindutse bagira imyigaragambyo canke marche canke urugendo ngo rugaragaza umubabaro bafise kubijanye n'abanyamurenge abagore b'abanyamurenge bariko barakorerwa hari amurasirazuba bwa Kongo mbere bo bakanadoma Kongo ngo ni leta ya Kongo yatanze bigwanisho mu mwaka wa 2016 babaha ubundi bwoko bunyuranye n'ubwo abanyamurenge hari amurasirazuba bwa Kongo ngo kugira bushobore kubiraramwo bubakorere amabi agenda atandukanye harimo kubica nkuko baririmba ngo ihonyabwoko n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ivyo navyo naba mubona hano ku mafoto bagaragara bafise nabo nyene ivyapa bifise ubutumwa biriko biratanga kuri leta ya Kongo nkuko twebabwiye mu ncamake rero hariya irubaya abashika ku 11 baguwe ko n'ivyo biti birombwe canke inganzo hanyuma hacaraba alerte iteye ubwoba kuko benshi barakomeretse baca barirukanganwa ku bitaro bigenda bitandukanye biri hagufi ama maison médicale canke ama structure sanitaire yo ngaho kugira bavugwe ariko hacaba alerte ngo bahagarike kwimba ubutare aho muri site minier y'irubaya kumvo zuko hariko haragwa imvura rubaya ngo bigorana kuhagira ama exploitation uko niko vyifashe irubaya hanyuma tukiri basazuba bwa Kongo nitwogenda tutagarutse ku bantu bagera ku bihumbi 5 AFC M23 biciye kuri Kanyuka Lawrence kuko no yasubiriye Wiringoma kuva Wiringoma apfa Kanyuka Lawrence yaciye atangura kugaragara benshi ntibari bamuzi bakunda kumubona bakunda kubona ama communique ya AFC M23 mbwebwe za Sarambwe ari sinye hari ya munsi ngo Kanyuka Lawrence rero nuyo mazi imisi mubona uwo mugabo muremure cyane uyo ya presence ngo abantu bagera ku bihumbi 5 babise imfungwa ngo AFC M23 mbwebwe za Sarambwe Red Tabara ngo bashaka gusubiza leta ya Kinshasa muri live twaraye dukoze twarababwiye ko amakenga yoyo ni menshi kandi FRDC irakwiye kuvyitondera ikintu kimwe nuko ikintu kimwe gishoboka nuko swat bagomba kubaha aba infiltre bagomba kubarungikira abantu nibashika mu gisoda canke bashike mu buyobozi bugenda butandukanye bwa FRDC bazoguma aba communicateur baguma batanga ama information baba ba espion n'abantu bateguwe bashaka gusubiza muri societe mu bice igenda itandukanye za Bukavu Vira n'ahandi henshi agenda atandukanye ariko bobo baraprecisa ko bazobanza gutwagwa na Seychelles ni Communauté internationale de la Croix-Rouge nibo bazoshikana abo bitwa ngo naba prisonniers de guerre AFC M23 izoba isubije leta ya Kongo ngo hama ngo batwagwe ikinshasa objectif irashoboye kuba yinyegeje ibindi bintu ugasanga naba espion ikindi naco kiriko kiranugwanugwa ngo nuko AFC M23 yamaze kwankigwa ko hazobaho integration ya izimbwebwe za Sarambwe mu gisirikare ca FRDC mu kivunga ngo rero bariko baragabanya igitigiri ngo kuko batokwemera kuko na Paul Kagame ngo bwiwe yarabankiye ko atamukongo zina mukongomani azogenda naho intambara mu burasirazuba bwa Kongo ngo yohagarara ngo ntazina mukongomani azohabwa canke yakigwe hariya mu gihugu c'u Rwanda rero ngira ko arabagabanya bababwira ati tahe mu ngo zanyu abandi nabo bakavuga ko ari abanyagihugu nkuko twabibabwiye naramwe nabibabwira kuva kera uko twagenda turakora ibiganiro tubamenyesha ko abantu bose AFC M23 igendera garagaza nabagenda barakugwa mu busho bugenda butandukanye mu muji wa Goma mu muji wa Bukavu eka no mu yindi micungararo uko niko vyifashe rero amakuru ari karemezwa na bamwe mu bakongomani babonye iyo nkuru benshi baremeza neza ko bajya nta musirikare arimo ahubwo n'abasivile bagiye barafatwa ku nguvu abandi bacunwa bufuni na buhoro rero babonye ko leta zunze ubumwe za Amerika eka na communauté internationale ibihugu mpuzamahanga eka harimwo n'igihugu c'u Burundi biciye mu muyobozi wa Union Africaine n'abandi benshi bagenda batandukanye basanzwe bazi strategy z'u Rwanda strategy z'inkotanyi strategy za zizimbwebwe za Sarambwe AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo babona neza ko ibintu biriko birabandanya biba bibi bavuga ati aba ni babadusangana twagiye turabakukumba tubakura mu mirimo yabo mu mazu mu mashengero eka no mu yandi makoranira agenda
itandukanye na za sarongo babatwaramwo ku nguvu n'amanama ari force babatwara iyo bayitabiriye agaca bayora babatwara ku mirongo y'urugamba. Aba rero barekuwe Tshisekedi na FRDC na leta ya Kongo n'abasanzwe bafatanya bikorwa ba Tshisekedi bahagabire kuko bano bashoye kuba arabagwanyi bashoye kuba araba espion kandi babitondere nivyo ari umukongomana asubiye muri societe yiwe ni vyiza kuko bamwe nabagabo abandi nabasore abavyeyi babo barabakeneye abandi abagore babo n'abana barabakeneye kuko kenshi umuryango uvuye nk'umugabo arico gikingi cirembo canke umuryango canke urugi rw'inzu umuyaga canke imbeho irinjira ko bo bagomba gusubizwa mu miryango ni vyiza ariko nibabitondere ntibajane n'ibishobisho uko rero niko vyifashe hariya ku mirongo y'urugamba mu ncamake nk'umuntu yoba afashe ino video igeze hano nuko biri hariya Nyarugongo intambara irashushe imigwano ni myinshi cane bariko baragerageza kuraba ko bosatira canke ngo binjire neza na neza mu muji wa Goma kandi aho nyene Nyarugongo umusirikare azwi ku izina rya Kisubizo Petro yarashe komanda wiwe azwi ku izina rya Tumsifu. Abagore bori muri diaspora ya Kongo mu micigende itandukanye baratanze ubutumwa bise 10 millions message to Paul Kagame biyamiriza n'ubwicanyi buko barakorwa mu Burasirazuba bwa Kongo. Bukeye uno munsi hanyuma abandi bagore b'abanyamurenge bari mu gihugu ca Kenya nabo bagira rundi rugendo rwabo go kwiyamiriza ngo birikorerwa abagore b'abanyamurenge hariya mu Burasirazuba bwa Kongo. Rero tubakengurukire tubibusa ko nta Flow Podcast ivatamwebwe mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza kandi mubandanye mugira umunsi mukuru mwiza w'abapfasoni umunsi mukuru mwiza w'abadamu hanyuma tugumane 5 kuri 5 ciao ciao.